kijya kibazo ca mbere turya muntu yavuye ku manota angana 11% akaja kwijana, vyagaragaye yuko habaye amakosa, arico gituma bwiza kugaruka ku manota yiwe kubintu. Hanyuma urya nawe wundi yari uwa mbere afise 88 niwe acaza gufata ikibanza ca mbere kuko nabishikirije. Ibi vyo muri komine Ntahangwa nabivuze neza cyane kuko kubona hariho feuille blanche itabonetse, iyo ni ingorane ikomeye cyane. Kubona uwakosoye ikibazo avuga ati jewe ubona akosoye ntawe ari yarose amanota 30, mugabo mu manota yamanitswe tugasanga harimo abarose amanota 30, bisigura yuko ico gikorwa ca kwitema kitakozwe neza. Komisiyo kominale yavyifashemwo neza uko mugenzanje yabishikirije, ari naco gituma iyi ngingo yuko ikibazo cyo gutanga akazi muri komine Ntahangwa biza gusubirwamwo ari ingingo twafashe kandi ari ingingo ntabanduka. Twaravye tuti mbega ko ikibazo cabaye muri biochimie, mbega dusubiremo biochimie yonyene canke dusubiremo hose. Twasanze yuko bimaze kugaragara yuko muri biochimie hari amakopi ashobora kuba yarongewemwo mu nyuma, nta kitwemeza yuko no mu bindi mu zindi profil ivyo bintu bitabaye. Vyabaye muri biochimie kugira ngo kumbure ahabwe amahirwe ucankuriya, nta kibuza yuko no mu zindi profil bishobora kuba vyagenze gutyo nyene. Ikindi ca kabiri, bimaze kugaragara yuko komisiyo kominale itavyitwayemo neza, vyongorana ingene tuvalida ibindi vyo mu zindi profil, kandi twabonye ko komisiyo kominale itavyitwayemo neza. Ari naco gituma hafashwe ingingo yuko komisiyo kominale hagaritswe, ukuvuga n'ivyo yakoze vyose bica biba impfabusa. Aha rero nk'uko yabivuze, twashaka kumenyesha yuko ikibazo kindi kizoca gitunganywa vuba bwango kugira ngo ntibizohave bigira ingaruka mbi kwitangura ry'umwaka. Tuca rero duhamagarira abakandida bari bakoze ibibazo muri komine Ntahangwa yuko bitegurira ikindi kibazo tuzotunganya mu minsi iza. Amatangazo azovugwa kugira ngo bamenye umunsi ico kibazo kizobera. Ikindi noshikiriza ni icuko twabonye abagomba gutirisha bafatira ku vy'ababenevole, kubera bazi yuko ababenevole aribo bashizwe imbere muri gitangwa ry'akazi. Ari naco gituma twasavye amakomine yose, abadeseye bose kumanika intonde z'ababenevole ku biro vyabo. Tusabe rero amakomine yo batarabikora abikore vuba bwangu. Uko ikomine tuzoja tugasanga urutonde rw'ababenevole rutamanitse, tuzofata yuko bagomba kugira trishere, kandi nabo nyene ibihano bizoca bifatwa. Ikindi nuko twokemura izindi komisiyo, kominale tutaraja kuraba ingene zakoze, hamwe boba barakoze agakosa akacanke kariya bakabigira nkana, babitumenyeshe tutaririrwa turaja kubiraba. Naye ahandi ho tukazoja kubiraba tukabibona, nukuri nabo nyene ibihano birategekanijwe. Ibi bihano bibiza gufatwa kugira ngo bibera akarorero n'abandi,
ejo cyangwa hirya y'ejo tugasubira gutunganya iyindi recrutement, bamenye yuko uburonka akazi ari uba bikwiye, mugabo atakamwana wa mama gakora muri leta mvyeyi, leta nkose. Nivyo nashaka kumenyesha. Murakoze, Imana ibaheze.